no munsi naho dushika 2h du matin ngo nazi ya wapi wari kuvuga uti kuvanirukanya abana bawe uzana drama ntazi ngo ndidakoro nanje ndidakoro yiki urimbwa wigira niyo twavuye bose nibazi kwandika ngo sinkukeneye murabe ngibi bariko baratukana aho rero kwatukana yagenda yerekana ifoto yande ngo Marshal ngo nazi turabandanya sawa muriko murabibona aho rero bariko barakubitana bagira bose ntibazi kwandika bien sûr kewe ntibazi kwandika na rero yaciye andondera atangura kumbwira mwumvirize nibiki kwitavuga bakomeye sivyo ashaka kunganyisha kweli uko kuntu yaronse yo power yo kuvugana n'umuntu mujya mudamu sivyo ngo kubera yaronse power yo kuvugana n'ujya mudamu yacaza kumupirikisha mwumve amukatira n'icyo oya ndindira ko aneranya n'umuntu tutazana sivyo ko arahunderanya sivyo ntashobora kwaduka mu bantu akavuga ngo uyu n'umugore wanje ndaramubwira nti wari ushobora kwaduka ukaja mu bantu ukavuga uyu n'umugore wanje nimba ari ujya mudamu werekanye urikugira n'amakosa urikugira n'amakosa kandi ndakubwira urazi ko abantu bahemuka sivyo ndababaza mwumvise ingene yavuze yuko Cici yagenda yerekana ifoto yande ya Marshal mu bantu ko ari umugore wiwe orque c'est faux Mumve neza muka murumviriza muriko murumviriza ingene bimeze mwabyumvise hako mugenda kumva audio nijya audio bagiye kuvuza ndaza kubumvisha ku mpera batavugije mube mwumvirize neza kuko ntashobora kwaduka mu bantu akavuga ngo uyu n'umugore wanje ndaramubwira nti wari ushobora kwaduka ukaja mu bantu ukavuga uyu n'umugore wanje nimba ari ujya mudamu werekanye urikugira n'amakosa urikugira n'amakosa kandi ndakubwira urazi ko abantu bahemuka sivyo umugenzi wuwo warashobora kugutwara umugabo irabizi kandi sindamwagirije ko yantwaye umugabo sivyo kandi ntibashobora gukundana kuko nawe arakubwiye ni wowe n'ibitutsi by'iwawe umudamu yisoneye afise idero yokundana nawe murabyumva neza umudamu yisoneye afise indero niyo kundana nawe kapita neza Jesus inge gatoya hanwe sawa turabandanya muravyumva rero aho rero mwe muriko mupfa kumva ibintu kuri TikTok mugaca muza ngaho muvuga ivyo muvuga kandi navye uno munsi ndakubwiye ndahebanye nawe nagira ubuzima bwiwe urumva nakora ubuzima bwe nazizokora ubwiwanje sinzi umuzamu mubi ku buryo nobura umuntu twokundana kandi jewe ntabwo ndamushakaho ko ntacafise andusha amahera niba yafise naje ndayafise sivyo nakundanye nawe kugira ngo twubake rero urwo rugo ndaruhevye mugabo ikibazo kihari nuko agomba kumfuhisha urumva yabonye avugana n'abandi wiwe abona avugana nawe umwanya wose atabona ko jewe ndubusa ntabwo biryoshe nerinazi nuko ntabwo biryoshe kandi icyo kintu nicyo cyatumye jewe naduka kubivuga kubona afata ifoto y'umuntu kuja kwerekana ngo ni umugore wiwe eske ni umugore we ni umugore wiwe niba mwavyumvise muriko muravyumva sawa ariyemera ku bantu ni umugore wiwe wayaza gufata ifoto y'umuntu akaja kwerekana ngo ni umugore wiwe naramubwiye nizana iyo foto wari kurerekana kugira ndayereka mugaje narayibonye nuko ntazi Instagram y'irya mudamu namwerekana ifoto niyo yerekana Instagram yiwe yitwa
aje ndamuhaye Instagram hinge gatoya nta cemanga jewe ndavuga ikintu nta cemanga ndavuga nti why ubu nyine ni mu gatondo Bujumbura je ariko nabifashe canke muri Kenya ni mu gatondo urumva aravyuka guhamagara wewe sivyo kubera mama muvugana ni telefone yawe ntagifise na ntuze yayo kubera ko umudamu nyene sivyo nibyo ndamuguhebeye twarabishwaniye ndakubwiza ukuri nje ndavugisha ukuri twarabishwaniye kandi njewe kugira mvuga umuntu nuko ari we yantanze kandi iyo kofi wumvise umugore yisoneye niyo kunda Cici mugabo mwe mwagiye gufata ibintu byo kuri TikTok hariya ngo numutinga mugenda kumwambika ibara umufasoni w'abandi turashaka kubona aramubwiye nimba umugenzi wawe wayinjiye watoba umugenzi wanje wewe uri umugabo wanje sivyo nibisanzwe ngo dushike sivyo jewe kubera iki tutoba abagenzi wewe ushaka kuriyereka ko uri abagenzi wewe wenyene kugira ngo unyereke ko urafuhisha sivyo ngo ari umusazi ntazi no kuvuga neza ntazi no ku muntu neza rero nimba ngira reka mbu umusazi kandi jewe ndakubwije ukuri neri nazi nta ngorane ese kugira ngo mvane na Cici kuko ndakubwije ukuri nuno munsi namubwiye ko je nawe byaheze none mugabo jewe muri jewe mugabe ibintu byayo ntivyohera ngo nukubera urya mudamu ngo niba bahukana no birahera oya je nawe twihera birahera nta kibazo musanzwe usibindi nashobora kuvuga oya nakindi dufitaniye nibwo bwa mbere dufite ibintu kuko ko jewe ava ko amenyana na mama Mayera ko yakuma barashwana abantu babana barashwana barashwana sivyo sinaanza kwa yaje sinibaza vrema ya mali Cici peut-être Cici murumvikazi peut-être Cici afise ibindi vyiwiwe mugabo avec madame Mathias nini kintu na Mathias yumvise uvuga ati sinini kintu na kufuisha jewe afuisha gute mbega umuntu yokomera ko wize kujya mudamu yokomera gukunda na Cici nuko nyene jewe niyamenye n'amaranga mutima y'umuntu usanga wavuze bitari bakundana gute we bakundana gute umugore wa Mathias vrema nukuri ngani kora mutamu none why yumva ko avuganye n'abana biwe akavugana n'umugore wiwe aca yiyumvira yuko ibintu biriko birahera ibintu byabaye grave byabaye ibintu byakara nibaza yuko ari umutwe wa Cici Antoine bwabune kuri urambabarira n'umugabo wa mugabo uko nukubura indero nta ndera afise umugabo wawe uko nukubura indero uko ibintu ariko aragira ntabwo biryoshe kandi jewe ndabikubwije ukuri ubunyene nasosubira kumuvugisha ndamubwira mu bloke hose uriko urabyumva kubera jewe nta muntu wo gucafuza madame Mathias ko nukumuburira indero umucafuza ujya ni kumucafuza afise abakozi bise ahubwo Cici n'umwana mubi kandi nta ndera afise umvata yamaze kumumanka di respect ukurabyumva ariko arakora ibintu azi yuko ariko arambabaza no ntashobora gukora ibintu nk'ivyo mu kumanka respect umugore nk'urya mwavyumvise turabandanya kuri jewe ryarisha kugira mvuge gutyo kinge turabandanya ko nari kumwe na madame wa Cici hama madame wa Cici arambwira yuko ashaka ko tuvugana turi batatu ambirikisha kuri ujya mu mama ambirikisha kuri ujya mu mama nashatse kugira tuvugane ntahava afata nabi canke yibaze ngo namurindero ego vraiment ivyo nico gituma nanje nashatse kugira tuvugane yababaye arambwira oya nukuri reka nakubwira ikintu twendere niriyo mpamvu mu rurimi rw'umuntu umwe sivyo ukamwishyushura byo ndabizi mu kirundi canke basidera bikubwire wewe basi bikubwire wewe uze kubimubwira niba adashaka kuvugana ego
oya we arashaka ko muvugana gusa ari frustre gose sinzi ko mushobora guhuza wo banza kwanza ukarindira akaba pose oya reka basi ego ntaco wewe sivyo wewe uraza kuri mwesipika hanyuma kuko ntazi ko cici ndakuzi ni umugabo wanje ndamuzi yasa kuvuga ikintu arashobora kukivuga nabi iwawe isharira niyanzide imashyirira je ngira ndabikubana jewe cici amaze iminsi ambirikisha kuri urya mu mama ambirikisha kuri urya mu mama nyereka ko umugabo be nawe bikomeye jewe ndi umudamu urumva rinati kandi ndababara ku mutima mugabo nkabifata normale akambirikisha ngo agiye kugenda ngo Bujumbura ngo ahure namwe ngo mugende ngo kuvuga ngo agiye Bujumbura ntabimbwire we ngo bakamara iminsi mu hoteli arambirikisha urumva ariko bikora yibaza ngo ariko aravuga umuntu ushaka kugera n'uwundi cyangwa umugore w'uwundi arafite kubabara nawe ari wewe nari ntati urumva ko ikibazo urumva ko ari cici orke cici wewe ntuje mareshare urumva cici n'umuntu kandi cici na mareshare ni jewe n'abakonexe uriko uravyumva ni je n'abakonexe cici na mareshare kandi jewe mareshare abagenzi biwanje arabaha offer kuri iyo hotel akavuga ati nero uyu muntu arakugwa inyuma ariko arakudefanda hariyo n'umwana aheruka Sunstone yagize akavide uriko muravyumva rero niyo ya mbere araha offer abantu cici bariko arabesha kuko mareshare araha offer ndikukazina natuvugane neri agatelefona tugavuga isaku akambwira ivya barisharo bagize amalavi bagira risharo acaragirane rero aramuvutere ako ka deception k'uwo mukobwa kubera ni ibintu nyene bapfuye nyene personal ko bana nabo nyakunda abana cyane baca barihuriza n'abana ba mareshare baca barayaganye bavugana rero bukebuki bavugana cyane rero umva aronse nk'aga free time jewe akambura ku telefone nk'akarorero arashobora guca avuga ati reka hasi ndamutelefone cici tuvugane agaca mutelefona cici ntashobora kunyemera no kunkora ku telefone yiwe urumva yarangiriye ibi ariko arangirira ibintu none kuva batanguye kuvugana murundi amenyereye ngenda ndihindura impuzu tumeze neza na cici atangorane n'imwe jewe ndagaruka acafata ifoto ahereza abantu abahungu bari bashika bane urukuranyo abereka ati mwabonye umugore wanje jewe rero ifoto ya mareshare jewe rero umviriza sinzi uwariwe mugabo nashitse iruhande yabo ariko babwira ngo uyu n'umugore wawe ukuranye jewe ndavye rero niya namenya ko namuciye inyuma ndabona ifoto y'umukobwa muto anyene ariko arababwira ngo n'umugore wawe gato oya ndarizo na ivyo ntabashaka ko mwumva ntashobora gukora ibintu nk'ivyo mu kumaka respo nari ndamugwaye tiktok yose iramugwaye kandi bose n'ibintu ivyo n'ibiki vyinjiye muracarondera mugabo je nibaza yuko ngaho ntuzeye urya mudame ntabizamo paske twebwe kugirane kwikomporta nk'uko cici ariko arikomporta urinzi ubona umuntu afata agasohora hinge urinzi ubona nge gato ndacariko ndarondera amahoje weca wibaza sinzi nge gato ibi n'ibindi ndacariko ndarondera amahoje y'urya mugore sino mu ndero ntawenzi kandi abantu turaba babi
sivyo mubwaje sinoburindira umuntu kandi azi mugabo je kubona narabivuze nabivuze ku mpamvu ya cici kandi twarabipfuye acambwira ngo nabimubariye wabimubariye wayi utamubariye kugira ngo tuvugane basi turi bangana turi batatu Voilà, kweki atavuga ati atambwira ngo bugira indero shango bawiyubaha finalmente rero cici niga mu mana yanje yes ngo bawiyubaha wayi jewe niyubaha jewe ngo bugira indero wiyubahe we ko yagiye akaje kubigendanya ko ngo je navuze nuko nagenda narabivuze nuko nzi yuko yabimubwiye nashaka kwiyeza kuri we sibyo nashaka kwiyeza kuri we mugabo ibintu byose niwe ariko arabikora ayumva kuva batanguye kuvugana amaguru ntashira hasi ari hejuru umva ariko avugana amaguru ngo ameze ngo boss bafite amafaranga menshi ngumva ngo jewe ngo nzomara n'indwi yose njyama mu hoteli wiwe ngurumva iwe jewe ndakwereka ifoto wewe wari kurerekana impande abantu abagabo bashika batanu na wa gatandatu hamucumbwira Nerina ati jewe ko noreka kubabara umuntu navuzwe isi yose Nerina nariko ndayirondera begiyehe umubigane yarize umvirize igane yarize umvirize ante abantu abagabo bashika batanu na wa gatandatu hamucumbwira Nerina ati jewe ko noreka kubabara umuntu navuzwe isi yose Nerina ngavugwe isi yose no Azi jengira ndagufashe kandi na Madame Mathias ndaza ara basha nimubwire ko komantere zicitse ndabashishura nimubwire ko komantere zicitse yesu oya basha nimubwire ko komantere zicitse je ndabivaho ndabasabye basha nimubwire ko komantere zicitse ndabasabye ca ndayivako ino live nyamba komantere zicitse ndegata tubanze gatoya tugira agapoza basha komantere ziracitse ibintu navyo nkunda komantere ziracitse